Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, turabahaye ikaze muri Peace International TV. Tugomba tubashikirize ibikorwa vyaranguwe na cooperative Tubeho Neza mu Gufashanya. Iyo cooperative ikaba yuguruye ibikorwa vyayo ku munsi wa gatanu itarike 14 kwezi kwindwi umwaka wa 2023 muri province Rumonge, commune Rumonge, muri quartier Swahili. Uwo munsi akaba ari umunsi cooperative Tubeho Neza mu Gufashanya yugurura ku mugaragaro ibikorwa byo gushinga cooperative ijejwe ibintu byo gushona. Ikaba yari yatumiye abantu batandukanye bo mu nzego z'igihugu, mbese bakaba barashoboye kubabwira icatumye uwo mugambi bawiyumvira wo gushinga atelier yo gushona. Bakaba barashimiye cyane ugo gwaruka bashoboye kwiyumvira ico ciyumviro, kuko babonye ko bariko baragerageza gusahiriza igihugu, imigambi yabo ko irashe cyane. Hanyuma abari ngaho barasabye yuko ugo gwaruka togarukiriza ngaho ko gokorera ibikorwa byaho mu mihingo itandukanye, narijya aho umuntu akeneye gushona igihe agiye gushonesha usanga impuzu ayironse haciye igihe, ariko bibaza yuko hamwe amateriye yo gushona yoba hafi abantu boronka impuzu byoroshe bakazironka ku gihe. Hanyuma ugo gwaruka gwarashoboye gutunganya ivyiyumviro byabo canke imigambi bimirije kuzokora muri kazoza, imigambi ijanye ivyo byo gushona, imigambi ijanye uburimyi n'ubworozi bwa kijambere. Baravuga yuko ugo gwaruka ruzokora ibintu bijanye ububaji n'ibintu byo gusudira, kugira umujene wese ashobore kugura umwuga yo kwiga kugira ushobore kumuzanira amafaranga. Barahimiriza ugwaruka gose iyo ruva rukagera yuko gukura amaboko mu mpuzu rugakora kugira mufuko wose uronke amafaranga n'umuntu wose ugire ucufungura. Bongera bahimiriza yuko na leta yogerageza kubandanya ibashigikira mu migambi yabo yo kwiteza imbere. Hakaba habaye n'akaryo ko gusangirira hamwe agafanta, kandi bakaba bashimira cyane uburyo ukuntu payeje iriko iravyifatamwo mu gushigikira ugwaruka, mbese ni banki ya bije. Kubw'ivyo rero kurikirana ibiganiro vyahabaye uwo munsi, tubifuriza yuko mwogira ico mushikirije muri comment kugira ugwaruka rwacu rubandanye rugira ico rukoze kugira igihugu cacu gitera imbere, kije imbere, ubukene tubusezerere. Murakoze. Urabona yuko ari ibintu biryoshe kandi bibereye ijisho. Uwo mwanya rero reka twongere tusubire tumugore urongoye no cooperative nyene asubire agaruke mu cubahiro Imana yamuhaye, hama akate igitambara nk'ikimenyetso cyo kugurura nyezina bino bikorwa. Kazi bashinga nahe bafasoni namwe gwaruka mukoraniye hano kuno munsi igenekerezo rya 14 kwezi kwindwi umwaka wa 2023 twakoraniye hano kugira tuje kugurura ibikorwa nyezina ya cooperative Tubeho Neza mu Gufashanya. Uwo muri kumuvugana akaba ariwe aserukira imbere y'amategeko, akaba yitwa Nimuhe Prosper. Tubanje kubashimira cyane gose akigoro mwagize ko namwaretse ibyo mari gukora ukamwashoboye gushika hano, twabashimiye cyane gose. Rero banyakubaha mu cyubahiro cyanyu aho muri ngaha, turabona ngaha hari inzego zaserukiye leta, turabahaye ikaze hano. Hanyuma igituma turi ngaha sikindi, murazi yuko leta yacu igihugu cyacu cy'u Burundi ciza cyarateguye cyongera kihimiriza ugwaruka kuja mu makoperative. Makoperative rero natwe twabonye yuko ari byiza yuko twokorera hamwe kugira dutere imbere. Hanyuma ikoperative yacu natwe turi abantu batandukanye, kandi twashize ingufu hamwe kugira dushireho atelier yo gushona. Iyi atelier yo gushona rero twashimye yuko yobera ngaha mu Rumonge muri quartier ya Swahili kugira ibikorwa bigende neza. Uno munsi rero uri hejuru murabona yuko muri kino gihe ubu hariho ingorane z'ikena ry'akazi. Iyi cooperative rero yaje kugira ifashe izotange akazi ku bajene batandukanye, mbese ni ku bantu babishoboye. Hanyuma ikindi naco iyi cooperative igituma iri ngaha
izokorohereza abantu kubijanye n'impuzu bazazikura hafi, kandi abafundi dufise ngaha n'abafundi babishoboye cyane gose babizi kandi babahizi. Twizere yuko kijya kibazo wahora uzana impuzu ikamara ukwezi kwa tayeri ngahi iwacu ntabwo bizotwara igihe, uzoyironka ku mwanya wacu. Hanyuma cooperative yacu Tubeho Neza mu gufashanya dusanzwe turimo tuhurikiyemo turi abantu batandukanye benshi nkuko nababwiye. Iyi ni intango, turafise imigambi yuko tuzotandukira no mu zindi ntara gushinga amakoperative ajanye n'ibintu byo gushona. Kubera twasanze yuko ari vyiza yuko abantu boshobora nk'abanyeshuri bagashobora gushonesha impuzu ku mwanya batarinze gucererwa, haba abamama bashaka yuko babegwa bakaza kwitura iyi cooperative yacu. Iyi cooperative rero yacu Tubeho Neza mu gufashanya dusaba yuko umuntu wese yoba yaje ngaha kwigerageza kuyivuga akayivuga ahari hose kugira imenyekane, ushobore kuronka abakiriya batari bake. Kandi ikindi naco kigeretse ko cooperative yacu Tubeho Neza mu gufashanya hariho ibikorwa ikora rimwe mu mwaka. Ibikorwa navyo ni byo gufasha ifukira abakazi baba bafise ingorane kugira babafashe barabe ico bunganiye. Kubw'ivyo rero tutabarandiriye cyane, reka tubashimire cyane gose ko namwe twittabiriye. Imana ibahezagire, murakoze.